Okay, turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho mwese adukurikirana aherereye. Rero umunsi duhagaze ahantu muri jarade nziza cane, jarade irimwo ivyamwa vyiza vyinshi kandi bitandukanye. Twama twaberetse ibintu bijanye n'uburimyi muri wa mugambi nyene wo guteza imbere uburimyi kama, guteza imbere uburimyi buri moderne, guteza imbere uburimyi mu buryo bwose. Rero twe twakoresha uburimyi twakwita uburimyi kama, uburimyi aho tushobora kurima ibitegwa atange rishimike dushizemwo kandi ibitegwa bikamera neza cane, kandi maze ko abantu benshi babikunda ibitegwa atangeri iva mu nganda iba irimwo. Rero ndi muri jarade nziza cane, nagomba ndabereke igitegwa mutari mumenyereye. Igiterwa mutari mumenyereye, igiterwa ciza cane kirimye kirimye neza cane, kirimye mu burimyi kama, kandi nibaze ko ari igiterwa traditionnel, ni igiterwa ca kera. Rero abantu benshi ntibari bakimenyereye ko kibaho, kandi benshi basa nariko baragiheba, kandi ari igiterwa gifise akamaro cane gose. Rero muri wa mugambi wo kurima uburimyi butandukanye, twagomba tubereke kino giterwa uyu munsi nico tuje kubaganirirako. Rero abaza kukimenya amaza kugira commentaire, muvuge ati igiterwa citwa gutya, cagize akamaro aka, tugire akamaro kanaka bivaye naho umuntu wese aherereye. Mbega bari ngaho hiyo wajabuze hakurya gatoya, kino giterwa murakibona? Reka rero tugende ku muriri wa kino giterwa ndabereke ngene twagiteye, n'ingene cakuze, n'ingene cashoboye kwama ivyamwa vyiza cane, kandi kiriko n'amababi, imboga nziza cane mushobora gufungura. Kuvuga uyu munsi ibifungurwa birakenye mw'isi kuko bifungwa n'abantu benshi, ariko iyo umuntu afise umwete wo kurima ibifungurwa bitandukanye ntashobora kubura ibifungurwa afungura. Rero kaze muze mwadukurikirana, niba utagira subscribe canke s'abone, turagutumira kugira ngo ugire subscribe canke s'abone kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube, iyi channel yacu ya Vikasava Official, n'ahantu tubashikiriza ibiganiro bitandukanye bijanye n'uburimyi. Urafyonda rero kuri s'abone, ucumanuka hepfo vyonde ukakengeri canke inzogera kugira ngo wamubona ibiganiro tugushikiriza. Reka rero ngaha murabe, ngaha murabona ca giterwa ngaha, murabona mu mizi yacu, murabona ahaye naho twagiteye kimerera. Igiterwa rero aha munsi mu mizi gifise imizi myiza cane, ishobora kujako n'ivyamwa, ishobora kujako n'ivyamwa vyamira mu kuzimu. Rero kandi camira mu kuzimu bikongera bikamira no hejuru. Ariko ivyo mu kuzimu abantu benshi nakunda kuvyitwarika, bakunda kuraba ivyamiye hejuru, ariko hasi kirajako ico dokwita amateke yacu, kandi ugasanga vyaramye, ni vyiza cane. Ubushize naberetse ikire, ariko umunsi ndabazana kino camwa, kandi uza kukimenya bivanye n'intara arimwo, bivanye canke igihugu arimwo, mwaza kugira commentaire mutubwire izina ryaco ngaha iwanyu ingene bacita. Mwabonye rero aho kimerera, mwabonye amababi yaco, mwabonye ingene kiduga, kigenda kiraduga, caduze co no kwita urugo. Urugo rero ni kirundi canke korotire. Kuvuga rero urugo rwari urugo rwa kera bakoresha ibiti. Rero n'ubu twe turacakoresha ibiti ngaha iwacu, kubera turubaka korotire. Rero murangire cagiye kiraduga ngaha, kiraduga, ariko aya mababi sa yaco, oya aya sa yaco, aya n'ayibindi. Urabona ngaha rero amababi yaco ngaha turashikiriye, urabona ngene kigenda kirashamika ngaha, kirashamika neza cane. Urabona rero amababi yacu, aya mababi yacu rero araribwa, umuntu ashobora kuyasoroma akayateka, akayafungura. Kandi tubutse yuko kino giterwa nta ngeri kirimwo, ni kuvuga izi mboga zacu ni imboga ziryoshe cane. Abamaze kuzirya muza kugira commentaire kugira ngo mwigishe n'abandi babone ko ari igiterwa ciza cane.
Wana rero ngaha umutwe wacu. Hana ngaha kirashamika cyane, wana n'ubundi mutwe wacu ngaha. Urabona ngaha umutwe wacu ingene umeze. Aha hose amababi mubona na yacu. Amababi mubona ngaha na yacu. Reka rero tubereke ivyamwa vyiza cyane cyama. Ibyo vyamwa rero ni ivyamwa bifise akamaro ku magara y'abantu. Abaza kumenya akamaro k'ibi vyamwa munaza kwandika kandi kugira ngo abantu bamenye akamaro kabyo babirime ku bwishi. Babirime ku bwishi cyane. Hari abantu usanga uyu munsi bariko bafatwa n'amadiyabete, ugasanga imfungurwa bafungura babura imfungurwa bafungura ko imfungurwa nyinshi usanga zirimwo amangere y'ishimike. Rero ngaha kino giterwa nta ngere y'ishimike kirimwo, kiri bio, kuvuga n'abantu benshi bayikunda cyane, ariko kandi kiboneka hake ko twumvira ko kigwiza kugira ngo abantu benshi baze bagira gute baragisuma bacihereza. Reka rero twamba tubereke ivyamwa vyacu. Urabona ivyamwa vyacu ngaha. Urabona kino giterwa nyine cama ivyamwa vyiza cyane. Urabona ngaha. Angore kano kantu. Urabona kino giterwa. Urabona cama ivyamwa vyiza. Urabona iyi niyo nokwita imyungu yacu. Imeze neza cyane. Urabona ko cama ibiterwa vyiza, ivyamwa vyiza. Ngaha urabona ingene cama systematique, cama ku buhinga bukomeye cyane. Muravye ngaha murabona ko gifise inkondo imwe. Kuva cagize ishurwe rimwe ariko cashoboye kuca ko ivyamwa bibiri. Cagiye ko ivyamwa bibiri ariko haje ishurwe rimwe. Mubona ko ari igiterwa c'igitangaza. Kandi kitamenyerewe ngaha oye iwanyu, kimenyerewe igiterwa c'igitangaza. Twebwe nta kintu na kimwe tuzobazanira kijanye n'uburimyi. Ivyamwa rero ni ivyamwa vyiza kandi ni ivyamwa vya bio, nta angere iva mu nganda bagiteranye. Haba na gatoya namaze kubereka ahantu bagiteye. Reka rero tubandanye tubereke ingene genda kirama ivyamwa vyinshi cyane. Katubandanye ngaha murabona ikindi cyamwa. Ona ngaha ikindi cyamwa cacu. Wakibonye ngaha ikindi cyamwa kimeze neza cyane. Ona ngene kirama aba ngene kirama ngaha ivyamwa. Abonye ngaha kandi hariya amahano ikindi cyamwa. Abonye ngaha ikindi cyamwa ciza cyane. Kandi ubandanije ngaha abone ingene kiragenda ngaha murabona ngaha aye ikindi cyamwa ciza cyane. Nabibonye kugira bandanya hariya hariyo n'indi vyamwa hariya aye kandi kirama ivyamwa vyiza cyane kandi byinshi. Rero tugaruke ngaha kuri iki cyamwa. Murabona ni cyamwa ciza cyane gose kandi kibereye ijisho. Rero urashobora kwifuza kukirima, ukashobora kwifuza ati mbega imbuto nka gute, urashobora kutwandikira. Amaze kumenya akamaro kacu ndazi maza kutwandikira inbox canke mutwandikire muri commentaire kugira ngo tubashobore kubereka ingene mushobora kuronka imbuto z'iki cyamwa. Ni cyamwa ciza cyane kandi gifasha abantu benshi cyane kandi kimeze neza cyane. Noneho abamaze kukimenya muraza kugira commentaire. Mwibuke ko ngaha turi mu murima muri jardin nziza cyane. Jardin nziza cyane. Raba jardin nziza cyane igizwe ni ivyamwa bitandukanye. Ivyamwa bitandukanye. Mwabonye toki ngaha, mwabonye kandi
rengarenga tuguma turima ngaha dukuranya. Turi muri jarade nziza cyane ngaha, aho tukaba turakuranya ivyamwa ngaha iwacu. Nona rero n'ahantu hahimbaye, abona ya myumbati nama ndabereka iba minini cyane. Abagomba kumenya imyumbati turima, mugende musubire inyuma muri video twagiye turatanga kugira ngo mubone imyumbati myiza cyane y'akataraboneka dushobora kurima ngahaye iwacu. Rero ndabibutsa kandi kugira subscribe canke sabone. Ugende ufyonde kuri sabone, hama umanuka hepfo ufyonde ku gakengeri canke inzogera kugira ngo wame ibone ibiganiro tugushikiriza. Ugomba kurima mu buryo bwa kijambere canke wifuza mu buryo kama, twandikira canke ufise ahantu ushobora gutunganya neza mu buryo bujanye n'uburimyi hagasa neza, jarade irimwo ivyamwa, ibiribwa, na cane cane twe dukunda gukora jarade irimwo ivyamwa biribwa bice 80%. Tukaba tubasezeye, bye bye.